nanone abanywanyi b'ibiganiro vyacu turayifuriza gukomeza kugira ibihe vyiza cane aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Turongeye turanabahaye ikaze ngaha kuri no mboneshakure yacu nayo ya Burundi News TV, imboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane, amakuru aba yihuta agaruka ku biriko biravugwa irya nino kw'isi, cane cane twibanda kubikomeza kugenda biratangazwa mu bijejwe umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze rero muri ano makuru akomeye cane, amakuru yihuta akomeje kugenda adushikira none, amakuru ateye ubwoba. Dore ingingo nkuru rero turaza kugarukaho muri ano makuru yacu, aho by'umwihariko ari amakuru yo kuri uyu wa kane, tukaba turi kw'igenekerezo rya gatanu kwezi kw'icenda umwaka wa 2024 ngaha kuri Burundi News TV. Ijoro ribi cyane, ibihe bikomeje kugenda bibi cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aka kanya duhejeje kwakira amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta, amakuru yumvikanye, amakuru byo arateye ubwoba. Umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca rero agize isanganya ikomeye cyane mu gisagara ca Bujumbura, aho rero byatanguye gukekwa ko rero iyo sanganya yoba yarapanzwe n'umushoferi wiwe, ndetse bikaboneka yuko rero hoba hari n'abategetsi bakomakomeye cyane binyegeje inyuma y'uyu mugambi nk'uko bika bitangazwa. Amwe mu masanamu akomeje kugenda arahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi arerekana uyu mushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi canga se minisitiri w'intebe, yerekana uburyo rero ameze nabi cane, uburyo yaje kugenda yangeka, ku buryo hari n'abafise impungenge n'abakomeza kugenda baratangaza neza yuko rero ashobora kuza gushiramo umwuka canga se ashobora kuba yoza guhera umwuka bitewe n'ibikomere ndetse n'uburyo iyo sanganya yaje kugenda iragenda. Haracyakogwa ariko amatohoza agendanye no kumenya neza impamvu y'iyo sanganya. Icakora kandi birakekwa yuko rero hari bamwe baba bari muri uyu mugambi ukomakomeye cane ugendanye no kuba wohitana ubuzima bwiwe. Ni mu gihe kandi ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi, bitewe n'uburyo iki gihugu gikomeje kugenda kirarongorwa n'abategetsi bariko baragenda barikubira, hari amakuru menshi akomeje kugenda aradusumira agaragaza ndetse anerekana uburyo rero hari abantu bamwe na bamwe bamaze kugenda barafata icemezo gikomeye cyo gushaka uburyo rero bazajya bariciza cyangwa se baragerageza gukuro cyangwa se kugandagura bamwe mu bayobozi ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Ni mu gihe abanyagihugu benshi bakomeza kugenda biyamiriza bavuga ko rero bakomeza kugenda barahura n'ibibazo by'umutekano, abandi bagakomeza kugenda bavuga ko rero batakomeza kugenda baranyuruzwa. Ni nako kandi bakomeza kugenda baranenga CNDD-FDD bayihora kuba rero by'umwihariko ata kintu na gitoya iriko irakora ku bigendanye n'akarengane karimo karagenda karagaragara muri rusange. Iyi sanganya kandi ibaye mu gihe nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye atari ngaha ku butaka bw'u Burundi, aho kibarizwa i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa, ari kumwe n'abandi bategetsi mu nama, by'umwihariko mu nama rukokoma babashije kuba bo kwitabira, aho ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye. Turagaruka kandi ku yandi makuru menshi cyane akomeje kugenda aravugwa, by'umwihariko turaza kugenda tugaruka ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Hari amakuru akomeza kugenda aradusumira, by'umwihariko avuga ku mpunzi zikomeje kugenda zirapfa, ndetse gushika none amakuru yihuta aravuga yuko by'umwihariko aravuga yuko by'umwihariko mu nkambi ya Nyarugusu abarundi bashika muri batatu bahejeje gutorwa ikiziga cabo, ndetse by'umwihariko bikavuga ko rero hari ubwo babonye bakeka yuko yoba yabagizemo uruhare, akaba asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD, abarizwa mu mbonerakure. Benshi bakaba basanzwe bamuzi nk'imbonerakure ikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru kandi avuga ko rero by'umwihariko ibyo ngibyo ari ikimenyetso kigaragaza ndetse kinemeza neza yuko by'umwihariko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye n'abafatanyije nawe rero kurongora na CNDD-FDD by'umwihariko aribo baba bakomeza kugenda bohereza abo mu mbonerakure kugira ngo babashe kugenda babatera ubwoba, ubundi babagirira nabi kugira ngo baze kugenda barafata icemezo cyo gutaha, dore ko bamaze igihe barabisabwa na leta ya Tanzania ndetse n'iy'u Burundi bafatanyije, icyakora bagakomeza kugenda baragira impungenge z'umutekano wabo muri rusange.
Umushikirizamanza kandi wa ICC yisiguye ku mutahe rero wo gufata Benjamin Netanyahu mu kiganiro yaje kugenda aragirana n'abamenyeshamakuru, akaba yaje kugenda arasobanura ibigendanye no gufata umushikiranganje wa mbere wa Israeli bwana Benjamin Netanyahu. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro vyacu, turabifuriza kumererwa neza, turabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cane, tunabahaye ikaze nga kuri no muresha kure yacu ano yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane yihuta abariko aravugwa agaruka kubikomeje kugenda biratangazwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze rero abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye hirya n'ino kw'isi, turabashuhuje tubifuriza kumererwa neza cyane, tunababwira ngo kandi uku kwezi kw'icenda kuzababereye ukwezi kwiza, muzakuronkemo ibyiza byose mwifuza. Kuri wowe kandi utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, ndakwifuriza gukomera ndetse no kwihangana nkubwira ngo niba utameze neza uno mwanya izera yuko Imana ari ishobora byose. Abatwumviriza baherereye nga ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, mu burengero bwa Afrika, muri Afrika yo hagati, mu manuko bwa Afrika ndetse no mu buraruko, turabahaye ikaze mwese abatwumviriza mwese kandi muherereye mu bice bigiye bitandukanye nga hafi hano mu bihugu by'abanywanyi n'ibibanyi by'u Burundi, abari nko mu gihugu cy'u Rwanda, muri Congo, muri Tanzania, muri Kenya ndetse na Uganda n'ahandi hose, turabahaye ikaze. Abatwumviriza namwe muri imbere nga mu gihugu cacu cy'u Burundi, mu ntara zigiye zitandukanye, mu makomine agiye atandukanye, turifuriza kumererwa neza cyane. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha kuri no mbonesha kure yacu ya Burundi News TV rero byondaho ahanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshe, byonde ko hirya gatoya anora akamenyetso kandi kameze nk'inzogera kazwi nka notification cyangwa notification, kugira ngo bajye barakumenyesha yuko rero ikiganiro kigezweho. Inkuru yihuta, amakuru adafise ivumbi, amakuru adakoza amaguru hasi, amakuru ariko ateye ubwoba n'igishika cane cane ku banywanyi b'u Burundi, arakomeje kugenda aratuma rero abantu benshi bararira, abandi bariko barahogora mu nyuma rero y'amasanamu akomeje kugenda aranyuranyuranamo rero ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana by'umwihariko umutegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse by'umwihariko ibingibi bikaba byaje kugenda biranemezwa na Pierre Nkurukiye asanzwe avugira igipolisi cy'u Burundi, aho yaje kugenda arashimangira avuga ko rero haje kugenda haraba isanganya ikomeye cyane, isanganya iteye ubwoba ngaha muri kino gihugu cacu cy'u Burundi. Nijoro ribaye ribi cyane, nijoro riteye agahinda, nijoro ricuze umuborogo ndetse n'umubabaro cyane cyane ku banyagihugu b'abarundi, ndetse by'umwihariko hakaba hakomeje kugenda hibazwa ukuntu biraza kuba biragenda mu gihe na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye atari kubarizwa ngaha kuri buno butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Umushikiranganje wa mbere muri kino gihugu cacu cy'u Burundi Ndirakobuca rero arahuye n'isanganya ikomeye cyane, isanganya ishobora kuba yonahitana ubuzima bwiwe. Ni inkuru mbi cyane rero ikomeje kugenda yumvikana nga muri kino gihugu cy'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini cyane, akaba amakuru ateye ubwoba. Umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca rero akaba agize isanganya ikomeye cyane cyane mu gihe ikaba by'umwihariko binavuga ko rero iberenga mu gisagara ca Bujumbura kuko biriko biratangazwa, aho rero byatanguye kugenda birahwihwiswa cange birakekwa yuko rero iyo sanganya yoba yarapanzwe n'umushoferi wiwe, ndetse by'umwihariko bikaboneka yuko hoba hari abategetsi bakomeye cyane binyegeje inyuma y'uyu mugambi. Nyuma y'uko rero abategetsi nga mu gihugu cy'u Burundi bivuga ko rero haba hariho gahunda yo kugenda bagandagurwa mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba by'umwihariko abanyagihugu bakoroherwa. Abanyagihugu baramaze igihe batakamba bavuga ko rero barambiwe ndetse bamaze no guhaga ubutegetsi cyane cyane burongowe na CNDD-FDD. Amakuru yihuta cyane amakuru y'uko rero Generali Ndirakobuca rero ahatswe kwicwa dushikiriye rero mu kanya, ndetse by'umwihariko amakuru tugira ko rero amatohoza nuko ngo rero yoba ahejeje gushika rero mu bitaro Petero Nkurunziza yaguyemo, nawe rero turashobora kuba twakomeza gutohoza neza tumenye ingene ndetse n'uburyo ubuzima bwiwe buherereye aho ngaho Karusi.
inkuru nziza cane rero kuri we nuko rero ngo ingoma y'Imana yakinze ukuboko cane atononekaye cane cane, ariko cane akaguru akaba ari kiwe ariko kamaze kugenda karononekara, ariko ahandi akaba ata kibazo afise. Byinshi kandi kuri aya makuru rero abamenyesha makuru bacu batanguye amatohoza, ejo rero turabagezaho ido nido kuri aya makuru yihuta cane, amakuru ariko ateye ubwoba. Reka kandi tunabwire abanyagihugu mugerageze kugenda muramusengera. Amakuru kandi akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko ni ku mpunzi zikomeye cane z'abarundi zisanzwe ziherereye mu ntara mu bice bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu ca Tanzania. Hari inkambi ya Nyarugusu ndetse n'inkambi ya Nduta nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Iyi nkambi ya Nduta rero by'umwihariko zikaba ikomeje kugenda irahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko mu kanya gaheze rero turahejeje kwakira amakuru akomeye cane avuga ko rero muri iyi nkambi ya Nyarugusu iharugwamo impunzi z'abarundi nyinshi cyane hamaze gutoragurwa ibiziga by'umwihariko bishika kuri bitatu by'abagabo babiri ndetse n'umukenyezi umwe nk'uko biriko biratangazwa. Amakuru kandi akomeza kugenda adushika none adafise ivumbi, aravuga ko rero biboneye neza canga se bamaze kugenda baratahura yuko rero ari zimwe mu mbonerakure ziba zaturutse nga mu gihugu c'u Burundi zaje kugenda zirabagirira nabi zinabatera ubwoba, aho rimwe na rimwe rero zinabatwikiraho aho ziba mu rwego rwo kugira ngo zibashe kuba zotaha. Harashize kandi igihe kitari gitoya cane leta ya Tanzania ivuga ko rero impunzi z'abarundi zigomba gutaha byanze bikunze ku neza canga se ku nabi. Harabaye ibiganiro byagiye birahuza abategetsi ku ruhande rwa Tanzania ndetse no ku ruhande rw'u Burundi ndetse na HCR, ishami ry'umuryango w'abibumbye gishinzwe kwita ku mpunzi nyine rya HCR, barebera hamwe uburyo izo mpunzi zocyugwa. Icakora izi mpunzi zakomeje kugenda ziragaragaza ndetse zinerekana neza ko zirafise impungenge y'umutekano wazo, mu gihe nyinshi zanahunze zizira rero imyiyerekano yabaye mu mwaka wa 2015 ubwo biyamirizaga ikiringo ca gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza wamaze gutahuka canga se yamaze kwitaba Imana. Bavuga ko rero batizeye umutekano wabo ndetse n'uburyo bashobora kuba bofatwa mu gihe bakomeza kugenda bumva amakuru, bumva yuko rero ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ata mutekano uhari cane cane ku batavuga rumwe n'ubutegetsi, aho abantu bakomeza kwicwa, abandi bakanyuruzwa, abandi bakagenda barahura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Mu gihe rero by'umwihariko leta ya Tanzania ikomeza kotsa igitutu General Neva rero nawe ngo yaba yarapanze umugambi ukomeye cane wo kohereza zimwe mu mbonerakure mu rwego rwo kugira ngo zigende zitangure kugenda ziranyuruza impunzi abandi zirabica, mu rwego rwo kugira ngo zo zibashe kugenda zirabona yuko rero aho hantu ziri n'ubundi ata mutekano mwiza uhari, by'umwihariko ata mutekano usobanutse uhari, aho zigomba kuba zotaha ku kabi ndetse n'akeza. Icakora izi mpunzi zivuga ko rero ariko iyo mbonerakure zahise zirayifata maze by'umwihariko zishyikiriza abajejwe cyangwa se abarongoye iyo nkambi ya Nyarugusu. Ni mu gihe kandi hadashobora kuba hohera iminsi ishika muri 3 canga icyumweru ata muntu bumvikanye upfuye canga se yahuye n'iyindi sanganya muri ivyo bice, ariko kandi bakaba bakomeza kugenda basaba nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ko yareka by'umwihariko ubwo bugizi bwa nabi, mu gihe bakomeza kugenda bashimangira yuko rero ari we wapanze uwo mugambi kugira ngo babashe kuba botaha ku ngufu. Icakora ku ruhande rwa leta y'u Burundi ntibasiba gutangaza ndetse no kugaragaza neza yuko rero impunzi zizajya zirataha, zizajya zirafashwa, ndetse hakaba hari n'amahera yashyizweho kugira ngo izo mpunzi izizajya zirabasha gutaha zizajye by'umwihariko ziraronka ibishobora kuzifasha mu kubaka ubuzima ndetse no gufasha no kwimenyereza ubuzima bushasha bagomba kuba bagiyemo. Aba nabo kandi bavuga ko rero badashobora kuba bupfa gutaha bose mu gihe atacyizere nyine banafise cy'uburenganzira ndetse by'umwihariko n'umutekano wabo. Ahangaha mu gihugu c'u Burundi rero muri bino bihe himirijwe amatora umwaka uza, haratanguwe ibikorwa bidasanzwe, ariko kandi uyu mwaka
abashakashatsi ndetse n'abandi bakora amatahoza nga mu gihugu c'u Burundi b'imigambwe igiye itandukanye ndetse n'imiryango iharanira agateka ka zina muntu bagaragaza ndetse bakanavuga ko rero uyu mwaka wa 2024 mu myaka ishika muri ine yose nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye amaze ari ku butegetsi ari wo mwaka wabaye mubi cane aho waje kugenda by'umwihariko unyuruzwamo abantu batari bakeya, abantu barenga 100 bakaba baranyurujwe, abandi bakaba barafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko ndetse gushika none akaba ata muntu n'umwe azi irengero ryabo cyangwa se aho boba baherereye. Ibi byose rero bikaba ari bimwe rero mu bikomeje kugenda biraba amakenga kuri bamwe mu banyagihugu ndetse gushika none bakaba bakomeza kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza ko rero bakomeje kugenda babangamirwa n'ibyo ngibyo. Ariko kandi Red Tabara ndetse n'indi migambwe igitandukanye harimo by'umwihariko n'amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi nga mu gihugu c'u Burundi nka Sawanya Frodebu, CNL ndetse n'indi igitandukanye bakomeza kugenda barotsa igitutu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse na CNDD-FDD babasaba yuko rero by'umwihariko abahunze igihugu ndetse n'abagerageje muri iyo coup d'etat yabaye mu mwaka wa 2015 bokwemererwa bagataha ndetse by'umwihariko bakaba bashigwa no mu butegetsi bakaba basangira ubutegetsi nk'uko bikubiye mu masezerano yasinyiwe Iyarusha ayashyiraho umukono ku masezerano nyine Iyarusha mu gihugu cya Tanzania. Icakora by'umwihariko leta y'u Burundi igaragaza neza ko rero by'umwihariko ikinafise gahunda yo guhiga bukware ndetse no gushakisha hasi hejuru abagize uruhare by'umwihariko muri iyo myerekano ndetse n'abagize uruhare mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Ariko kandi ku rundi ruhande hari bamwe mu basanzwe bafise amashaka agiye atandukanye akorera mu mahanga canke mu buhungiro bakomeza kuvuga ko rero by'umwihariko batazatuza, bakakomeza kugenda bavuga ko rero batazatuza cyangwa se ngo baceceke mu gihe nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda arongora igihugu ndetse by'umwihariko abanyagihugu bose badafatwa kimwe hakomeza kugenda hagaragara ubusumbane. Mu itangazo kandi riherutse gushyirwa ahagaragara n'umuhari Red Tabara usanzwe ukorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, usanzwe urwanya ubuyobozi bw'u Burundi cyangwa se ubutegetsi bwa Gitega ukunze no kugaba ibitero, wumvikanye uvuga ko rero wifuza ko amatora ateganyijwe mu mwaka utaha wa 2025 yazaba amatora rusange ndetse amatora arimo umucyo ndetse ateguranywe ubuhanga ndetse by'umwihariko akaba arimo ingeri zose. Ariko kandi banavuga ko rero bifuza ko ibi byasinywe Iyarusha byoshyirwa mu bikorwa ngo bitaba ibyo rero iki gihugu kikaba gishobora kuzakomeza kugenda kirahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko kandi ku ruhande rwa CNDD-FDD nibo bakomeje kugenda baza ari benshi haba mu batoranyijwe by'umwihariko kugira ngo bazohagararire amatora yimirijwe cyangwa se mu mitegurire y'ayo matora ndetse gushika none bakaba bakomeje kugenda bagerageza kunyuruza bamwe mu bantu bagiye batandukanye cane abantu basanzwe bafise aho bahuriye n'indi migambwe igitandukanye ariko itavuga rumwe na leta nk'uko bikomeje kugenda biragaragara ndetse nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu gihe ingwano zikomeje kugenda ziraba izindi ngaha mu gihugu ca Palestine mu ntara ya Gaza hagati ya Israeli ndetse by'umwihariko hagati ya Israel ndetse na Hamasi hakomeje urugendo rukomeye cyane rugendanye no gushakisha ndetse no kugerageza guta muri yombi abarongoye Hamasi ndetse nabo ku ruhande rwa Israel. Bikaba bivuga ko rero bashobora kuba botagwa muri yombi cyane umushikiranganji wa mbere w'icyo gihugu bwana Benjamin Netanyahu. Umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI cyangwa ICC yarasabye kuronswa rero imitahe yo gufata umushikiranganji wa mbere wa Israel bwana Benjamin Netanyahu hamwe n'umukuru wa Hamasi muri Gaza Yahya Sinwar ku byaha byo mu ntambara bakomeza kugenda bagirizwa. Karina rero yavuze ko hari imvo zumvikana zo kwemera ko rero abo bagabo bombi rero bafise ico babazwa mu byaha byo mu ntambara byitwa by'ibyaha rero byakorewe izina muntu kuva mu ndwi zitugutu umwaka wa 2023 gushika none ingwano zikaba zikomeje kugenda zihitana batari bake cyane. Umushikiranganje wa Israel ajejwe kwivuna abansi Yova Grant n'umukuru wa politike muri Hamas Ismail Haniyeh hamwe rero n'umukuru wa gisirikare muri uwo muhari Mohamed Deif
nabo rero bari muri abo bantu bashobora kuba bozofatwa cangwa barebwa n'ico kibazo. CIP irafise icicaro rero irahe mu gihugu rero mu gihugu c'Ubuholandi, by'umwihariko yari imaze igitohoza ku bikorwa vya Israeli mu ntambara yigaruriye muri iyi myaka 3 iheze. Hanyuma ubu ngubu rero bwa vuba ahangaha naho ibikorwa vya Hamas bikaba bikomeje kugenda biribonekeza. Netanyahu rero ubu ngubu vuba ahangaha yavuze ko rero by'umwihariko abategetsi bakuru b'ico gihugu rero boja ku rutonde rw'abaronderwa na ICC arakumiro ku rugero rw'imboneka rimwe. Umushikiranganje wa Israeli ajejwe intambara rero Benny Gantz mukeba rero wa Netanyahu yiyamirije iyo ngingo y'umushikirizamanza, avuga ko rero ayitesheje agaciro. Kugereranya abategetsi b'iki gihugu rero kigendera kuri demokarasi bafise ishaka ryo kwivuna iterabwoba ritagira rero izina ry'abategetsi b'ishirahamwe ry'ibinywa amaraso ndetse no gucurika ubutungane, kandi no kunanirwa kweruye rero ko gukora ibibereye nk'uko rero yavyanditse kuri X yahoze ayitwa Twitter. Ubu rero abacamanza ba CPI bazofata ingingo rero niba rero bibaza ko ivyemezo bihagije kugira ngo basohore iyo mitahe yo kurondera gufata abo bantu canke abo bategetsi. Ibihe rero bishobora kumara rero igihe rero gishobora kumara rero nticama rero kingana kuva mu mayinga rero mbere n'amezi na rimwe ahaca hagati y'igihe umushikirizamanza rero asabiye umutahe ndetse n'igihe abacamanza babifata ko ingingo. Icakora kandi hari amakuru amaze kugenda atangazwa ndetse akomeza kugenda ashimangira ko by'umwihariko haba hamaze kugira ibyo bivugwa cyangwa se ibitangazwa byimbitse ku bigendanye n'ifatwa rya Benjamin Netanyahu, umushikiranganje wa mbere wa Israeli, nk'uko bikomeje kugenda biragaragara, akaba ari nawe akomeje kugenda arongora ibikorwa by'urugamba muri icyo gice nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Dusubire rero tuze kurebera hamwe byinshi bikomeje kugenda biravugwa, aho bishobora kuza kwemezwa neza ko uyu mugabo ashobora kuba yotabwa muri yombi n'urukiko mpuzamakungu mpanabyaha rwa ICC.